wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Byakozwe n'intumwa igice cya 6 ku murongo wa 5. Ndizera ko uyu munsi muhemu yaravugana n'ubuzima bwawe, kandi ndizera yuko nimba uri umushitsi nawe ari ijambo ryawe, kandi ndizera yuko nimba uri n'umusangwa uheruka ngaha kera, uyu munsi hari ijambo Imana ikuzaniye. Yesu ashimwe cyane. Ndizera ko rihindura ubuzima bwawe, ndizera ko uryakira, ndizera ko uryubakira ko, kuko ijambo ry'Imana riradutungisha. Yesu yaravuze ijambo rikomeye, aravuga ngo umwana w'umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko umwana w'umuntu azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uhoraho. Ndashaka gukonfirma, ndashaka gushingira intahe, ndashaka kwemeza muri kino gitondo kandi yuko ijambo ry'Imana ni kimwe mu bintu bidutunga. Ijambo ry'Imana ni ikintu gishobora kutubeshaho. Hari igihe ubwira umuntu ijambo ry'Imana akavuga ngo yego vraiment mbwira ijambo ryiza ariko nari nkeneye iki. Ngenda kubwira yuko igihe cyose utumbereye umuntu w'Imana canke utumbereye umuntu wari we wese, ntuzusuzugura ijambo aguhaye, kuko ushobora kumutumbera witeze igiceri. Hari igihe mpora mbona rimwe birashika gutya mu buzima, ugahura n'abantu, umuntu akaza akakuraba muri biho, akakubaza, akakubarira ikibazo ciwe, akakubwira amafaranga akeneye. Uravyumva? Rimwe hari igihe asanga uyafise, ikindi gihe hari igihe utabu uyafise, canke hari n'igihe ubu uyafise ariko ukumva utarongowe gukora ico kintu. Ariko kandi ikindi gihe utanayafise canke unayafise ukumva hari ijambo wowe uyo muntu rifatiye ku kibazo yaje kukubarira. Ariko kuko yagutumbereye ashaka ifaranga, wamubwira ijambo ukabona umenga asohotse mu biratsitaye. Ariko abantu b'Imana muri kino gitondo ashaka kubashingira intahe, ijambo ry'Imana riratungisha umuntu. Ijambo ry'Imana rirabeshaho. Ijambo ry'Imana si théorie, si philosophie, c'est pas si mode à penser, si uburyo bwo kwiyumvira, si moralité ngo tube positif, ne tube gico nkundira abakizwa ngo bafise morale, ngo bari positif. Oya, ijambo ry'Imana ntibijanye no kugira ama pensée positive. Ngo hari ubu théorie nkunda kubona abantu bapartage ko buvuga ngo ifo kwiyumvira neza. Ijambo ry'Imana si cimvira, n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Butuma ibintu bitari bihari bishobora kuvyagwa naryo, rirakrea, rirabumba, rirashiraho, rirazana à l'existence bitariho, rirafata ibintu biri muri néant canke biri muri bikiri néant mu kirundi ni gute? Irafata ibintu biri mu busa rikabivanamo ikintu kiri utile, gishobora kugira akamaro umuntu. Nico gituma muri kino gitondo ndanezerewe kukuzanira ijambo ry'Imana. Haleluya. Kandi muri kino gitondo ndaguteye intege ngo ntugasuzugure ijambo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Uyu murongo wo mu Vyakozwe n'intumwa 6 ku murongo wa 5. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 5. Ayo majambo ishengero ryose rirayashima. Batoranya Stefano, umuntu yuzuye ukwizera na mpwemu yera, na Filipo, na Purukoro, na Nikolani, na Timoni, na Parumena, na Nikolayo Munyetiyopiya, yatoye idini y'Abayuda. Ahantu nshaka guhagarara haravuga ngo aya majambo ishengero ryose rirayashima. Batoranya Stefano, umuntu wo kwizera yuzuye mpwemu. Batoranya Stefano, umuntu
wo kwizera. Igihe abigishwa bariko bariyumvira abantu babafasha gukora igikorwa c'Imana, kimwe mu bintu basenga basaba Imana ngo ibarongore mu bantu bashobora kubafasha, bari bakeneye abantu bafise ubwenge, bari bakeneye abantu bafise muhemu. Ariko kandi Bibiliya iratweretse ikindi kintu gikomeye Stefano yari afise. Bibiliya itubwira ngo batoranya Stefano ngo umuntu yuzuye ukwizera. Stefano, un homme rempli de foi. Ndasenga ngo nawewe mu iherezo ry'ubuzima bwawe canke mu rugendo rwawe rw'agakiza, abantu baze bakwidentifie nk'umuntu yuzuye ukwizera. Haleluya, haleluya. Batoranya Stefano, umuntu yuzuye ukwizera. Batoranya Stefano, apana gusa umuntu yizera, uravyumva, ariko batoranya umuntu yuzuye ukwizera. Igihe cyose uri umurongozi w'abantu, canke igihe cyose canke ikintu nibaza umupastori wese yifuza, biraryoshe kubona uruvyaro mu ishengero, biraryoshe kubona mu nzu y'Imana abakristo buzuye ukwizera. Kimwe mu bintu Imana iduhamagarira kuba abahungu n'abakobwa bafise ukwizera. Kimwe mu bintu ubuzima bwacu bushobora kubura bukabiha ni ukwizera. Kimwe mu bintu bishobora kutugira abantu b'ubudasa, iyo abantu bakugereranije n'abandi, canke iyo abantu bigira ku buzima bwawe, canke iyo abantu bakwihweza kugusangamo ukwizera. Ijambo no kwifuza ko bazovuga igihe utakihari, abantu baze bavuge ngo Eric, Jacques, Nebukadineza yari umuntu wo kwizera. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko Imana yongerereza ukwizera ubuzima bwawe. Haleluya. Birashoboka yuko ukwizera kwawe gukura, ariko kandi iki ni ikintu c'urufatiro mu buryo budasanzwe mu buzima bwacu. Ariko kandi iri jambo ryo kwizera hari igihe abantu batarisobanukirwa neza, kuko ni ijambo rimwe rivugwa cyane mu isezerano rishasha, ni ijambo rivuga inshuro nyinshi. Ariko kandi ukwizera Bibiliya ikutubwira mu nzira zitandukanye. Muri uno munsi nshaka kuvuga ko inzira zine ijambo ry'Imana risobanura iri jambo ryo kwizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, amen. Psalm 14 canke Actes des Apôtres, ndaza guhagarara ku mirongo myinshi yo muri Actes des Apôtres kugira ngo ngume hafi cyane. Niho nashimye guhagarara cyane mu kuvuga uno munsi kuri rino jambo ryo kwizera. Ariko uyu munsi numvise nshaka gushimikira kuri kino kintu, ivyakozwe n'intumwa 14 ku murongo wa 27. Bashitseyo bakoranya ishengero, babiganira ivy'Imana yakoranye nabo vyose, n'ingene yugururiye abanyamahanga urugi rwo kwizera. Igihe Bibiliya itubwira ku ijambo ryo kwizera, ndagomba yuko dutahura yuko ubwa mbere na mbere Bibiliya ikoresha ijambo ryo kwizera igomba kutubarira kwa kwizera umuntu agira. Kenshi turakwitiranya, hariho abantu bakubwira ngo ndemera Imana, ariko kandi uku kwizera kwa mbere canke ubu buryo bwa mbere bwo kwizera ni uburyo bwa mbere abantu benshi muri twebwe twagize ko access igihe twizera yuko Imana iriho kandi yuko Imana ibaho. Uko ni ukwizera kwa mbere k'urufatiro abana b'abantu bagira, aho twizera, aho wemera yuko ibi bintu byose vyaremye, uru rutonde rwose ruri mu isi, ibi bintu byose amaso yacu abona, ntivyikoze, ntivyizanye, ntivyigize, ariko hariho Imana rurema yashizeho ibintu byose. Ubwo nibwo buryo bwa mbere abana b'abantu twizera, tukizera yuko hariho Imana. Imana iriho, Imana irabaho, ego ntituyibona, ariko ijambo kwizera rikoreshwa igihe cyose risobanura ibintu twemera nk'ukuri mu mutima wacu, ariko tutabanje kubibona.
rero muri twese naho imana tutayibonye, ariko umunsi umwe twarumvise amakuru yayo, hama turayizera, kandi duhereye kuri ayo majambo twumvise atubwira ubutumwa bwiza, twarizeye ko imana ibaho, hama duhitamo kuyikurikira. Ikidutera kuba twarakijijwe, ikidutera kuba twarakurikiye imana, ikigutuma uyu munsi uri hano muri kino kibanza, ni uko mu buzima bwawe warateye intambwe ya mbere yo kwizera ko imana ibaho. Ntushobora kubisobanurira abantu bose muharira, ariko muri wewe urazi ko imana ihari. Ntutahura iby'ubuzima bwawe bwose bucamwo, ariko urizera ko imana ibaho. Yesu ashimwe cyane. Ubwo nibwo rugezo rwa mbere novuga, canke niwo muryango wa mbere w'ukwizera, aho iri jambo kwizera rikoreshwa. Igihe abigishwa bagenda bagashika mu banyamahanga bakavuga ubutumwa, umurongo twasomye Bibiliya itubwira ngo barungitse Sira, barungika na Yuda, kugira ngo bagende kuri abo bantu b'abanyamahanga atari abayuda, ariko ngo nabona imana yabugururiye umuryango wo kwizera. Ntibari abayuda, ntibari abisirayeli, ariko kandi nabone bamaze kumva inkuru nziza za Yesu, nabone bagira access kuri foi, nabone bugururirwa umuryango wo kwizera, nabo bumva izo nkuru niyo mana rurema, nabo bayumva nk'iyabo, barayizera. Bamaze kuza i Yerusalemu bakabwira abigishwa bava mu bwoko bw'abayuda, bakababwira ivy'Imana yabakoresheje mu banyamahanga, nabone baratangara, baravuga ngo biratangaje kuko n'abanyamahanga atari abayuda b'amaraso, nabone Imana yabahaye ukwizera. Imana yabugurira umuryango wo kwizera, kwa kwa kundi natwe yawutwugururira. Haleluya, amen. Uru ni rugezo rwa mbere, ni intambuko ya mbere yo kwizera. Ubuzima bwacu bwinjiramo, ubuzima bwanje nawe bwinjiyemo, bikadutuma dushobora kwemera ko imana ibaho, tukizera ko twoyihamagara, tukizera ko tubana nayo. Aho bamwe bakubona nk'umusazi iyo bakubonye uri kurasenga cyangwa usoma Bibiliya, ariko kandi ndabatahura mu rugezo rumwe, kuko kwizera ukubaho kw'Imana birasaba ko Imana yugurura amaso yawe. Yesu ashimwe cyane. Birasaba yuko umutima wawe wugururirwa umuryango wo kwizera. Bwana asifiwe sana. Haleluya, amen, amen. Nikiri jambo ryatubwiye ngo Imana yugururiye abanyamahanga urugi rwo kwizera. Usomye muri Actes des Apôtres nyene chapitre 15 verset 9, uhindukije aho nyene 15 ku murongo w'icenda, wandika iyo mirongo, ndayifata mu duce duto duto. Ntiyashira itandukaniro hagati yacu nabo, yogesheje imitima yabo ukwizera. Aha bariko bavuga kimwe mu bintu byafatanije abisirayeli n'abanyamahanga, kuko nabo Imana yogesheje imitima yabo ikoresheje ukwizera. Rero intambuko ya mbere twigiramo ukwizera ni kwa kwizera je na wowe dufise mu kubaho kw'Imana, hama bikadutera kuyihindukirira no gushaka kuyikurikira, kuko tuzi kwiriho, kandi tuzi kwivuga, kandi tuzi kwikora. Amina, haleluya. Ikigira kabiri, ukundi kwizera cyangwa ubundi buryo Bibiliya itwigisha kuri iri jambo ryo kwizera, ni ijambo dusanga mu Baroma igice cya 3 ku murongo wa 22. Abaroma igice cya 3 ku murongo wa 22, aho Paulo atwereka urundi rugezo rutwigisha canke iyindi ngazi itwigisha ku vyo kwizera. Igihe umwana w'umuntu yamaze kwizera ko Imana iriho, igihe umwana w'umuntu, igihe je nawe twamara kwizera yuko hariho Imana yashizeho ibi byose, hariho Imana, tukizera ico ijambo ry'Imana ryavuze, kuko hariho n'abatizera ko Imana ibaho. Hariho abizera yuko ibintu byose byashizweho na fenomene za accident za science. Hariho abemera yuko Imana itaremye ibintu kujya yabiremye mu itanguriro, ariko kandi tumaze kwizera tukamenya yuko turiho kandi Imana yadushizeho, kandi ko Imana yashizeho ibintu byose. Bibiliya twereka urundi rugezo rusobanura ukwizera,
Pawulo yavuze ko cyane mu gitabo c'abaroma, usomye ngaho muri ico gice ca 3 ku murongo wa 22 haratubwira kuri uku kwizera 22, 27 na 28. Aravuga ku kintu gikomeye cyane, akavuga ngo nukugororoka kuva ku Mana. Reka mpere kuri verset 21. Ariko noneho ibyagezwe bitariho, ukugororoka kuva ku Mana kurahishuwe, gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'abavugishwa n'Imana. Nukugororoka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo, kugira ngo abizeye bose baguhabwe, kuko atatandukaniro. Yesu ashimwe cyane. Aha Pawulo muri uyu murongo, muri iki gice ca 3 ku murongo wa 22, areka twigisha ku kugororoka kuva ku Mana, yerekana yuko abantu bose bizeye Yesu Kristo. Ndashaka kubona abantu muri kino gitondo bizeye Yesu Kristo bari hano ha. Abantu bose bamaze kwizera ya Mana kwiriho ikarema ikagira ibintu byose. Umunsi umwe mwarumvise ubutumwa bwiza bubabwira ico Imana ibashakako. Ikintu ca mbere ubutumwa bwiza bwatwigishije Imana idushakako, nuko Imana yipfuza yuko duhindukira tukizera, ukwizera kukatuvyarira kwihana ibyaha byacu. Igihe twihana ibyaha byacu, ikintu ca mbere Imana yaduhaye ujya munsi twihana. Jewe umunsi wanje nibuka nakiriye agakiza, nkakira Yesu nkamwatura, hari ku munsi wa 3 mwijoro, itariki 16 z'ukwezi kw'icenda, 1992 muri 1992. Uwo munsi niwo munsi nakiriye Yesu nkamuha ubuzima bwanje. Igihe nakira Yesu mu buzima bwanje, ujya munsi Imana itarinze kuraba ingene namaze gutunganya inyifato yanje n'ingeso zanje, ujya munsi nakira Yesu Kristo, uko kwizera kwampaye ukugororoka. Igihe dusanzwe tuzi yuko ijambo ubugororotsi umuntu ariharugwa ko bivanye n'ingene yifata neza, ubutumwa bwiza bwo kwizera butwigisha yuko igihe umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, avyizeye mu mutima, kumwakira no kumuha ubuzima bwacu no kwatura ibyaha byacu, biduha gucika abagororotsi. Hatarinze kubaho intervention y'ibikorwa byacu byiza, kuko ibikorwa byacu byiza ni inkurikizi, ariko sivyo bidukarifya kwitwa abagororotsi. Rero uku kwizera mu buryo bwa kabiri ijambo ry'Imana ritwigishamwo, ni igihe twamaze kumwakira Imana ikatwita abagororotsi koko twamwakiriye. Uku ni ukwizera usanga abantu benshi mu rushengero badafise, kuko abantu benshi mu buzima bwabo bagiye bapimira agakiza kabo ku ngeso zabo nziza. Igihe cyose umuntu afise ivyamunaniye gutambukiramwo, akiyita uwaguye canke utakiri ku Mana. Ariko ngenda kumenyesha yuko icavyawe ubwa kabiri, uwavyawe ubwa kabiri yitwa umugororotsi, hatarinze kubaho intervention y'ibikorwa vyiwe vyiza. Uzosanga rero hari abantu bafise kwa kwizera kwa mbere, bizera Imana kwiriho kandi bakiriye n'agakiza, ariko ubu bwoko bwa kabiri bw'ukwizera batagufise, kuko igihe cyose yiyita nk'uwavuye mu gakiza uko yaguye mu caha, akiyita ugarutse mu gakiza uko yasavye imbabazi. Nico gituma usanga dufise kategori nini canke urugezo rumwe rw'abakristo batizera yuko bapfuye woja mu ijuru kubera yaraye yivye isukari. Urizera Imana ariko ntiwizera ukugororoka uhabwa no kwizera. Uku kwizera iyo kubuze mu buzima bw'umuntu akijijwe, ugenda uri umuntu afise ubuzima butarimwo uburyohe n'ukunesha, kuko uri mu rugezo rwo kwibaza yuko inyifato zawe nziza arizo zigutera kwemerwa imbere y'Imana. Ariko ndashaka kuguhebuza, ijambo ry'Imana nitwereka yuko Imana itwakira kubera inyifato zacu nziza. Imana yatwakira igihe twizera umwana wayo, kandi turabagororotsi kubwo kwizera Yesu. Haleluya, amen. Usomye ngaho nyene ku murongo wa 27 harabivuga neza, haravuga ngo none rero ukwihaya kuri hehe?
kwarabujijwe. Kwabujijwe n'ivyagezwe ki? Mbega ni ivyagezwe vy'ibikorwa habanamba? Kwabujijwe n'ivy'ukwizera. Verset 28. Nico gituma twiyumvira yuko umuntu atsindanishirizwa. Twiyumvira yuko umuntu atsindanishirizwa n'ukwizera ibikorwa bibwirijwe n'ivyagezwe bitarinze kwiyumvirwa. Nimba uri umuntu wigishijwe ivy'urufatiro rw'agakiza rwa mbere, ivyo ndiko ndavuga urabitahura. Turabagororotsi hatarinze guhamagagwa ibikorwa vyiza jewe nakoze. Kandi ibikorwa vyiza jewe nkora sivyo nzana imbere y'Imana ngo ndayereke ko nduwera. Hariho abakristo iyo ukoze agakorwa keza wumva umunsi wo kwambara agakoti ugaseruka imbere y'Imana kuko warayugize neza. Ukumva yuko kugira neza kwawe ariko kuguteye guseruka imbere y'Imana wishimye. Ariko iyo wananiwe kugira neza ukaza imbere y'Imana ufise ibimaramare utari suri kwikwakira uduza urutoki uyibaza uti Imana no musuranyakira canke uranyirukanye. Iyo ufise ukukwizera uratahura yuko imbere y'Imana ikidutera kwemegwa sukubaho kw'ibikorwa canke absence y'ibikorwa, ariko ikintera Imana inyemera nuko nizeye umwana wayo nkavyagwa hama kandi nkaba narayihindukiriye. Kwizera niko gudutuma twakigwa n'Imana. Ni bande bibaza ko navuze yuko ibikorwa vyiza ari bibi? Sivyo navuze. Ariko navuze kandi ngo ibikorwa vyiza sivyo bigutera kwakigwa imbere y'Imana. Bisobanura ngo ba bantu mwohora muvuga ngo bazoja mu ijuru kuko bagira neza, vyerekana yuko kukwizera muba mutaragutahura neza. Iyo umuntu akora ibikorwa vyinshi vyiza agapfa, muranumva bavuga ngo vraiment ngo ibikorwa yakoze ngo Imana imwakire mu bwami bwayo. Ibikorwa vyiza yakoreye abantu, imfuvyi yareze, Imana imwakire mu bwami bwayo. Ariko ijambo ry'Imana ritwigisha kukwizera, nta bikorwa na bimwe vyiza ukora bizogutuma wakigwa n'Imana. Abantu bakigwa n'Imana kubwo kwizera. Kubijanye no kwakigwa n'Imana, Bibiliya ivuga ngo ibikorwa vyiza dukora Imana izobiduhera igitsibo, ariko ibikorwa vyiza dukora ntibitwinjiza mu ijuru. Bisobanura rero ngo iyo ndiko ndakora neza, sinkora neza kugira ngo nzoronke ijuru, ariko nkora neza kuko akaranga k'Imana kari muri jewe. Kandi nimba papa akora neza, ubuzima bwanje buri attiré à faire le bien, kuko imbuto y'Imana iri muri jewe. Haleluya. Rero nkora nk'ivyo papa akora, nkora nk'ivyo akabuto nakiriye gakora. Haleluya. Ariko nta narimwe ndabikora kugira ngo anyakire, kuko yanyakiriye ntarabikora igihe namwizera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Rero aha hantu ni harehare sinshaka kuhateba, ariko abakristo benshi bahafiseho kuzazanika. Ariko kandi ijambo ry'Imana ritwigisha kukwizera. Ukwizera kutubwira yuko Imana yatwakiriye tutarakora ibikorwa vyiza, ariko yabanje kutwakira ubwa mbere na mbere kuko twahisemo kwizera. Bisobanura rero ngo imbere y'Imana ikintera kwakirwa kandi kizotuma nja mu ijuru sivyo nakoze, ariko nuko nayizeye. Nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres. Dutsindanishirizwa no kwizera ibikorwa bitagize gute bitarimo. Haleluya. Ni bande no musi muri kino gitondo bashingira intaye karabera, abagororotsi, aberanda bari ngana bashaka baduza amaboko. Ndabona yuko amaboko y'aberanda yagabanutse, ariko amaboko y'abakirijwe yari menshi. Ikigutuma utishira muri kategori y'aberanda kandi wibaza ko barinda kugutagatifuza kugira witwe umweranda, nuko kukwizera utaragutahura. Nturi umweranda kubera ibikorwa, uri umweranda kuko wizeye ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ivyo vyagushize mu rwego rw'aberanda. Yesu ashimwe cyane. Rero ndashaka kubona aberanda bari ngaha.
Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ubweranda bwawe nta naho bufitaniye isano n'ibyo ukora. Ubweranda bwawe bufitaniye isano n'ico wizeye ukemera. Mumbwire ko biri clair ya mabandanye. Ah? Ego? Igituma mbaho ubuzima bwo kumvira, bwo kwezwa, igituma nshaka guhinduka, ibyo byose ntawe bifitaniye isano no kubishaka kugira ngo Imana inyemere. Yarahejeje kunyemera ntarabiba. Ariko ibyo byose uyu munsi ndabishaka kuko akamere nahawe k'ubumana gafise iyo nyota. Nk'uko umugore yibungenze ahora yanka ibyo yahora akunda, akanyama kava ngo kamota nabi, uravyumva, agatangura kurya ibitiritiri cyangwa kurya amabarafu, akaba bizarre, akajya ibintu bitumvikana. Je ntavyo ndumva ko sindatwarira, ariko iyo ndababonye bamama murantangaza. Ariko kandi uko kajya kana kari mu nda kagucreamo ama-envie n'ama-besoin ari différent y'ingene wahora umeze, nuko hari kikurimwo. Nanje kuko hari ico nakiriye, hari ivyo mbona nkumva biranuka, hari ivyo mbona nkafata abazera bakavuga ngo akanyama urafasha amazuru. Ego, kubera iki? La nature de Dieu intera gushaka ibintu biri différent y'ivyo nahora nshaka, ikantera kwaspira ku biri différent y'ivyo nahora nshaka. Sikora ndi special cyane, ariko hari umuntu akomeye namize atakinyemerera gupfa ivyo ndiye, atakinyemerera kumotegwa n'ibintu byose. La nature de Dieu en moi. Rero ishaka mfise ryo guhinduka si kugira ngo Imana ngo Mana n'abana narahindutse n'umusenzi ndisonzesha mpagaze neza igihe abandi bariko baragwa. Nta na rimwe nseruka imbere y'Imana ndayereka urwego rukomeye ngezemwo, kuko yoyo ntibiyikanga. Kuko ivyo ugezemwo byose vyiza wo kwishimiriza niyo yabikreye muri wewe. Nico gituma itanakangwa n'umupagani akunda impfuvyi cyane, canke nico gituma idakangwa n'umuntu agira neza. Hariho abantu bahora bihenda bakaza mu gakiza, ugasanga warakijwe, ugasanga ufise wamyura umuntu ameze neza. Ntivyazanywe n'agakiza, niko umeze, niko wimere. Washika ugatangura kuraba abakristo bose bakwicaye impande ukabona umenga baracafise utugafe, ntibarifasone neza, bamwe baracacumbagira, abandi baracara ba escroc. Wiraba ugaca wumva yuko umenga wewe je vraiment mpagaze neza. Reka ndakubwira ikintu kimwe, nawe mu maso y'Imana ntuhagaze neza cyane, kuko uko kuntu umeze si wewe wavyihaye, kandi nta soko wabiguzeko. Wimereye gutyo, ukunda gutanga ku buryo wakwita bisesagu, ariko wewe ugira neza. Hari aho wabiguza kwabo muvukana bose batameze gutyo, bibaza kari education gusa. No, hariho ingeso nziza dufise twavukanye, izo ntizikanga Imana kuko niyo yaziduhaye. Ntazo tuzoserukana imbere y'Imana kuko Imana izokubwira ngo nigikufise utahawe. Isi irakangwa no kugira neza kwawe, ariko je sinkangwa no kugira neza kwawe, kuko nije nakugize mwiza. Ikintu cyonyine gishobora gukora ku mutima w'Imana no kwizera Yesu Kristo. Haleluya. Ikosa rya mbere Imana izohora isi nuko basuzuguye umusaraba. Ariko abantu bose bahaye agaciro umusaraba, Imana izobaha agaciro. Haleluya. Kuko ico nico gituma umunyavyaha yezwa akitwa uwera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Amen. Nico gituma twiyumvira yuko umuntu atsindanishirizwa n'ukwizera. Ibikogwa bibwirijwe n'ivyagezwe bitarinze kwiyumvirwa. Haleluya. Amen. Nico gituma iyo nje imbere y'Imana sinza nikoreye ivyo nakoze. Hawa mufarisayo yavuga ngo jewe ndasenga, je ndagira gute. Imana ihakwa kumuvomisa, ariko ikibona uwundi muntu atahura ko ataca kwiri imbere y'Imana. Yesu aravuga ati uyu ni haleluya, kuko turi vide kiretse yoyo itwujuje. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndakwifurije ngo uko kwizera nako kugwira imbere yawe, kuko iyo uku kwizera kubuze, uku ni kwa kwizera abakristo babura,
ugasanga amaze iminsi yumva adashaka kuza imbere y'Imana kuko amaze iminsi ananigwa, kuko umaze iminsi ushwana n'umugore wawe cyane, waza mu cyumba cyawe cy'amasengesho ugaca wumva umenga Imana ifise inkoni, uja kumbwira ikiweho akayibona ifunze isura, ugaca wumva umukristo akubwiye ngo numva hari igihombe hagati ya jewe n'Imana. Rimwe na rimwe nuko wirabira mu maso y'ibikorwa byawe ukumva uri disqualifié muri presence y'Imana. Aho kandi yuko kwizera ugafise mu buzima bwawe uravuga uti Imana, ego naraye nkoza amakosa canke ndi mu makosa, ariko ndazi yuko wowe utantererana, ni wowe nyene wo kumpindura, nzogwa imbere yawe niho nzogwira, kandi vyakenerwa nuko nzovyuka imbere yawe. Rero Satani ntunteranye n'Imana kuko nizo namvyura, nizo nkizi intege nke zanje. Ntindabira mu kunanirwa kwanje, ariko indabira mu rukundo ikanshoboza kunesha. Ibi nakoze ejo bikananira, hirya y'ejo izompa kunesha. Nico gituma ikibanza ca mbere ntakwiye kuvamwo ni muri presence y'Imana, kuko ariho nzonakirira nyene. Abantu benshi bagendana ukwiyagiriza, bikaba vyarabatumye uyu munsi no kuza mu nzu y'Imana barabihevye kera, kubera yaragiye aradeviya ahantu. Sinzokwibagira igikorwa c'ukwiyagiriza. Hari abantu benshi bavuye no mu nzira z'Imana kuko umunsi umwe hari ibyaha baguyemo, ariko kubwo kutizera muri ubu buryo yuko baheshwa kugororoka no kwizera, aca aribwira wenyene ko umuryango w'agakiza wugawe kuri we, aca yihereza isi ngo kubera byamunaniye ngo azogaruka bishobora. Aho ngenda kubwira ikintu kimwe, nta nyari muzopfu bishoboye atari yigushoboje. Nico gituma igihe bikunaniye gwa imbere yayo, kuko ari izogushoboza kandi nizo kubohora. Ako ntukemere ijwi na rimwe rya Satani rikuvana mu bwiza bw'Imana, kuko aho niho duhindukira. Yesu yaravuze ngo sinaje kubw'abantu bari parfait, ariko je naje kubw'abagwayi, kuko abagwayi nibo bakeneye muganga. Rero ntihagire umuntu umwe agukangisha amajambo yo guhagarara ku ntege nke zawe ngo akubwire ngo hari uko uraduza utuboka imbere y'Imana warayokoze ibi. No, mubwire uti ndatuduza nyene kuko yo iranyakira kandi nizompindura. Wowe umpimira kuvyo nshoboye, ariko yoyo irazi ko ntashoboye kuva igihe yampamagara, ahubwo nigiye kunshoboza kandi iranyakira. Yaranyakiye nkiri umunyabyaha ruhebwa nkiri mu mwiza, ubu nizoreka kunyakira ko natirigaye hamwe, ariko iciza akamere kayo kantuma nshaka kwezwa, nico gituma ndayitumbera. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukundi kwizera kugira canke ubundi buryo bugira gatatu Bibiliya itwigisha nko kwizera. Uku niko abantu benshi bazi canke abantu benshi bakunda guhagarara ko, kandi niko abantu bakunda kugiramo confusion kubijanye no kwizera. Actes des Apôtres nyene 14 verset 9 aho nyene. Haleluya. Ivyakozwe n'intumwa gice ca 14 ku murongo w'icenda havuga gutya. Ku murongo w'8, i Lusitira hari umugabo yari aremaye canke yari yavunitse ibirenge, aremaye ibirenge, uhereye aho yavukiriye mu nda ya nyina, ntaho yari yigeze gutambuka. Wo yumva Paulo avuga nawe amuhanze amaso, abona ko afise ukwizera ko gukizwa. Avuga n'ijwi rirenga ati, hagarara n'ibirenge vyawe weme. Arabaduka aratambuka. Yesu ashimwe cyane. Igihe Paulo yari karigisha muri iki gisagara, imbere yiwe hari umuntu ngo kuva avutse yaranywanyutse canke ibirenge vyiwe vyari bimugaye. Uyu mugabo ariko arumviriza Paulo nawe nakaravuga ubutumwa bwiza. Paulo amuravye mu maso nk'uko natwe iyo two turavuga ubutumwa bwiza tubaraba mu maso, kandi amaso yanyu aravuga. Paulo aravye uyu muntu, Paulo ngo amubona mu kwizera, Paulo amusoma mu kwizera. Bibiliya ntitubwira ko hari abandi bantu bari bagwaye canke hari ibindi bimuga, ariko Bibiliya itubwira ikintu kimwe gikomeye. Bibiliya itubwira lecture Paulo yashoboye kugira ku buzima bw'uyu muntu. Paulo ngo amwihweje amubona mu kwizera. Haleluya. Ndasenga ngo Imana iguhe kwizera abantu bashobora kubona. Bwana asifiwe sana.
haleluya. Pawulo ngo muravya mubonamwo kwizera. Pawulo abandanya avuga ubutumwa, ariko Pawulo aravuga ati uyu muntu ivyarivyo byose ni kimuga, kandi ndamuravye I can feel it, I can see it. Ni hari ikintu. Pawulo ngo acamubwira ngo haguruka ku birenge vyawe, ubu nyene haguruka. Amutegetse wa mugabo umenga yararindira iryo jambo, acara haguruka aratambuka. Guhera uwo munsi acika umuntu amugurutse, kandi yavutse ari kimuga kubwo kwizera. Ndashaka kuvuga ngo hariho urugezo rwo kwizera, ari urwo rugezo rwo kwizera twese tuzi kandi dukunda gushira imbere. Ni kwa kwizera kugutera kwitega ko Imana hari ikigiye kuzana c'impinduka ku buzima bwawe, ku kibazo kanaka ufise, ari ic'amagara, ari ic'akazi, ukumva buri wowe hariho kwizera ko ibintu bigomba guhinduka. Uku kwizera Yesu yarakubwiye abigishwa biwe, arababwira ngo namwe nimwabwira ukwizera, murashobora kubwira iki giti ngo, murashobora kuvuma iki giti mukakibwira ngo ntuzusubire kwama ivyamwa kikuma. Uku niko Yesu yagiye avuga ahantu henshi, akabwira n'abigishwa biwe, akabwira ngo ndababwiza ukuri, naho mwabwira ukwizera guto nk'uko akabuto ka sinapi, uravyumva, mwobwira umusozi ngo wa musozi temba, umusozi ugatemba. Uku niko kwizera kenshi abantu b'Imana bakunda kuba bazi. Uku niko kwizera rimwe usanga ugira ugasengera umugwayi agakira. Uku niko kwizera Imana iguha conviction ko ikigomba gukora ku bantu kanaka kuri kategori y'abantu gitangaza gakoreka. Uku niko kwizera ugira ukabona Imana irahinduye ibintu byari bipfuye bikagira ubuzima kubwo kwizera. Haleluya. Rero uru rugezo rwo kwizera ni ukwizera gupasiona abantu, kuko ari ukwizera kuzana impinduka mu kibazo tuba turiko turabona imbere yacu, kandi nakone ni ukwizera ijambo ry'Imana ritwigisha. Haleluya, haleluya. Usomye muri Matayo 15 ku murongo wa 28, Matayo 15:28, 15:28 haravuga ngo buno Yesu aramwishura ati ukwizera kwawe ni kwinshi nyina wanje, bikubere nk'uko ugomba. Umukobwa wiwe aca akira uwo mwanya. Uku kwizera Yesu yakubonye muri uyu mugore, aramubwira ati mama wanje, ndabona ukwizera muri wowe ari kwinshi. Hari igihe Imana ikora ukwizera kubera wowe usengera umuntu ukaba ufise ukwizera, Imana ikamukorera igitangaza. Ariko hariho n'ukwizera kudeclenche ibitangaza. Nshobora kuba je ntagufise nka kukubonamwo wewe. Hariho abantu bakora ibikorwa byo kwizera, nawe ukamenya neza ati uyu muntu Imana igiye kumukorera igitangaza kuko nabonye ibimenyetso byo kwizera mu buzima bwiwe. Wewe utarinze urabamenya n'umutwaro wiwe cyane, ukavuga ati Imana igiye kubigukorera kuko wabonye ibimenyetso byo kwizera mu buzima bwiwe. Hariho nuko kwizera guhindura ibintu abantu bashobora kukwizerera. Igihe Bibiliya tubwira umugabo yaramugaye, abagenzi be bakamuzana mu rusengero bagaca mwibati, baramwizereye, barizeye ko Imana yamukorera igitangaza. Hari igihe twizerera abandi mu bibazo vyabo, ugasanga ni uwo muntu nta n'ukwizera afise, ariko wo kumva Imana yaguhaye ukwizera, Imana yaguhaye conviction yuko igiye kumukorera igitangaza. No kuvuga rero ngo uko kwizera ni kwa kwizera guhindura ibintu ako kanya nyene. Ni kwa kwizera kutarindiriza ibintu ngo bizoba ngo haheze igihe. Ni kwa kwizera gutuma ikintu gikoreka, igitangaza kiza muri uwo mwanya nyene. Igihe habaye gusa iyo contact, Imana ikadeclenche changement, hakabaho transformation yari ikenewe, abantu bakavuga ngo kwizera kurakoze. Igihe Yesu yarabuye umugore, yamubonye mu kwizera kwinshi. Yesu avuga ngo mama wanje, ukwizera kwawe ni kwinshi, umukobwa wawe arakiza. Uku kwizera Bibiliya kutwereka kenshi ari ukwizera gukora ku mutima w'Imana mu buryo budasanzwe. Uku kwizera Bibiliya kutwereka kenshi kwagiye gutangaza na Yesu. Rimwe akavuga ngo kukwizera nk'uko sinda kubona muri Israel. Aho tubona Yesu muri reaction yiwe bitwigisha yuko Imana irakogwa ko no kwizera.
imana iri sensible kuri foi, imana irakorwa ko n'ukwizera k'umuntu, imana ntiri indifferent kuri foi, imana nawe bidashaka kukwishura nawe igitangaza ashobora kitaje, ariko imana iratwereka ko ukwizera k'umuntu gushobora gutuma hari ibintu bikoreka bitakagombye kubaho ariko bigakoreshwa n'ukwizera afise. Haleluya, haleluya, haleluya. Uku kwizera rero rimwe na rimwe hari n'igihe usanga abantu bakwihenda ko kuko muravyumva ko ari ukwizera kuri magique, abracadabra blanc, ndashaka promotion ku kazi pa, muravyumva, ndashaka 3 miliyari mana, ako mwe nimwigeze gusenga, muravyumva, mana ijambo yaravuga ngo byose birashoboka, warafasha amazi yahindura umuvinyu na 5 miliyoni, man kandi waravuze ngo uku kwizera twese turagukunda kuko ni kimwe mu bintu bizana inyishu zihuta igihe twega abana b'abantu tutifuza ibintu biducereza. Ariko kandi bamwe muri mwebwe mwarahamagaye imana muri iyo nzira ntivyaba, muca mutangura kudendebukirwa ku buryo niyo wumvise umuntu yigisha ku kwizera ni suje udakunda kuko umenga niyo domaine umaze kuberamo desu kenshi. Wasuye kutubwira kwizera, gasha ewa naheze nyene dutahe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu mwicara ati Yesu ntiyazuye abantu bose. Hari abantu bavuga ngo jewe nza kuba ndi Yesu nari kwicara ngaha mu Nyakabiga havuga nigenda muzanira ibimuga byose byo muri Bujumbura. Hari abantu muri mwebwe uravyumva mwumva umenga mwogenda kuba mu bitaro kugira abaganga ba demission, umugwayi wese bazana muri urgence kugira gutyo. Kwanza utaravye neza nyuma y'amezi 2 twogusenga twese kuko telma ufise solution ziri hafi, uravyumva. Ariko kandi na Yesu ashoboye cyane, hari ibintu byagiye bikora ku mutima wiwe bikamutuma akora. Hari uburongozi bwamuhemu yara bwari mu buzima bwiwe bwamutumye akora. Ni kuvuga ngo bijya bitangaza ntivyabaye applique ku bantu bose yahuye nabo bafise ibibazo, ariko hariho kategori imwe y'abantu bamukorako akavuga ngo barankoze ko abandi ngo ako gashawura urakemesha wowe kuri atubaza ngo baragukoze ko abantu bose bagukikuje wowe shaka tubamenye gutubona two bitora gutera ngo nawo ngo bazagada. Yesu akavuga ati reka kumbarira ibintu by'umubiri, hariho umuntu ankoze ko différent n'abandi, hariho ugukorwa ko kuri différent. Nakumvise uwo muntu ni mumunyereke, baramumuzanira aravuga ati ukwizera kwawe kuragukijije. Reka ndakubwire ibi bintu nta muntu yobikwigisha, biri ndani. Kera turavye filme ya karate wayivamo ushaka kugwana n'abantu bose, wumva ko atanu wo kugema, sivyo? Mbwira mu icana ni film akugiye kugwanuraga ibyo bintu byose umuntu akakura akakumwanga imwe gusa ukago hariya hanya, uravyumva? Kuko hariho difference hagati y'ibyo bintu byose, uravyumva, n'ukuri k'umubiri wawe na capacity ufise yo gukwepa n'isazi yaje kugukorako. Haleluya. Nico gituma iyo umuntu avuye kwigishwa ijambo ryo kwizera ataharondera ibibazo aho biri. Bari hehe babandi bagwaye? Gwaike. Uravyumva? Uravyumva? Aho ugasanga iyo exercice ugiye kuyivamo vuba kuko uza gusanga hariho benshi batakiza. Kuko bidahagaze ku bintu byo gushuha, bihagaze ku bintu bya ndani. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero nimba waragize bene ivyo bikanka ntuve mu kwizera ngo nuko byanse, ariko hariho ukundi kumenya Imana iri kirazana mu buzima bwawe, ariko ushishikare kwizera. Imana ni ibitangaza ntibirahera ntivyacerewe iracabikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Hariho ukundi kwizera niko ngiye kurangiriza ko kandi niko nshaka gufata ku mwanya munini gato gusumba kuri ibi byose meje kuvuga. Haleluya. Ndashaka gusoma
umurongo ahanyene muri Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16 umurongo umwe wa gatanu. Uko nakone kuri wowe uri kurandika nakwise la foi en ce qui concerne la vie. Ukwizera kubijanye no kubaho kwacu. Uko niko kwizera canke ni bumwe mu buryo bwo kwizera. Uravyumva? Uyu munsi shaka gushimikira ko ntavuze ngo niko kunini canke nibwo buryo bunini, ariko ariko kwizera kwama kuri ko kurahamagaga igihe cyose cy'ubuzima bwacu. La foi kubijanye n'ubuzima bwacu. Actes des Apôtres chapitre 16 ku murongo wa gatanu. Uravyumva? Haravuga ngo nuko amashengero akomerezwa mu kwizera, agenda yunguka ibitigiri imisi yose. Aha anya bariko baravuga ku bijanye n'ingene ishengero ry'Imana, uretse ko abantu barushije kuba benshi bakiyongera mu gakiza bakizera Yesu, uyu mwanditsi aradushiraho ubudasa canke akaniwanse gato, aha twereka ngo ishengero rigenda riba fortifié. Uravyumva? Ishengero rigenda rigira gute? Amashengero akomerezwa. Vuga uti gukomezwa. Ya. Uravyumva? Amashengero agenda arushiriza gukomerezwa. Amashengero agenda arushirizwa kuba fortifié mu kwizera, kandi abizera barushiriza kuba benshi. Ndashaka kuvuga ngo uku kwizera k'ubuzima aho gutandukaniye najya makategori canke nabujya bwoko bw'uburyo bwo kwizera canke ubundi bwoko Bibiliya itwigisha mu kwizera, kuko kwizera ni ijambo rimwe ariko rishobora kugira insobanuro zitandukanye. Ijambo ry'Imana ritweretse ngo abantu ntibatweretse gusa ko abantu biyongeye mu gakiza, kuko kwiyongera mu gakiza ni kimwe mu bimenyetso byo kwizera Yesu, ariko kandi ikintu kiri important kirisuriye muri iyi verse nuko ishengero ryashishikaye kwifortifia mu kwizera. Abantu bashishikaye ku munsi bakomerezwa mu kwizera. Ukwizera kwagiye kubatera gutsimbatara no gushinga imizi. Ukwizera kwagiye kubagira abantu bafise ubushizi bw'amanga. Ukwizera kwagiye kubagira abantu bagwana intambara zabo mu buryo budasanzwe. Ukwizera kwagiye kubatuma bashishikara gushinga intahe Yesu n'igihe bariko baracigwa imitwe. Ukwizera kwabatumye bashishikara kwitega Imana kubijanye no kubaho kwabo. Uku kwizera kuratandukanye no kwemera ko Imana ibaho. Urashobora kwemera ko Imana ibaho, irabaho, ariko ntiwizere Imana kubijanye n'ubuzima bwawe. Urashobora kwizera ko osengera umuntu agakira, ariko bikakunanira gushishikara kwizera mu gihe ca difficulty. Haleluya. Haleluya. Reka ndagusomera aho nyene muri 14 verset 22. 14 verset 22. Haleluya. Mpwemu yera akongera ukwizera. Yesu ashimwe cyane. Baremesha imitima y'abigishwa, babahanura ngo bagume mu kwizera, kandi yuko dukwiye guca mu marushwa menshi mu kwinjira mu bwami bw'Imana. Mwashobora kumfasha kuvuga uyu murongo uri antipathique? Murasubira munyimanje ute? Baremesha imitima y'abigishwa. Subiramo cyane ntiwanyumvise. Vuga uti baremesha imitima y'abigishwa, babahanura ngo bagume mu kwizera. Subiramo uti babahanura ngo bagume mu kwizera, kandi yuko dukwiye guca mu marushwa menshi mu kwinjira mu bwami bw'Imana. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Murashobora kumva yuko ku kwizera atari kwa kwizera ko kwakira Yesu gusa, ariko uku no kwizera kuri applique ku rugendo rwacu. Bararemesha abigishwa babahanura ngo nibagume hehe? Mu kwizera.
kuko birashoboka yuko mva mu kwizera ariko ntavuye mu gakiza. Uku kwizera bariko barahimiriza abakristo kubamwo, uku niko kwizera nshaka kuvuga kuryosha ubuzima bwacu n'urugendo rwacu rwo kubana n'Imana. Ndamaze kubona abakristo batarava mu Mana, batasubiriye mu ngeso zabo zo mu isi, ariko ndamaze kubona abakristo bakobako tu. Barahari nisho nifwa baraho baje, abo kwanza biranabagora no kubandanya ivy'Imana. Nta enthusiasme bafise, ntibaryoshe kubona, ntibameze nka Stefano, aho twavuga ngo Stefano yari yuzuye ukwizera. Ubaravye ntibakira abanyavyaha, ariko non plus bariko barafonsa. Ubaravye baraho bari moyen, ariko ntaco bakonta ko ntawe boremesha, ahubwo baguma baremeshwa, tuguma tubatamika, tuguma tubankuhaja, barayobayoba. Yo abe nabo bigishwa bararemera, kuko amaradiza muri eglise ukimwe exhorta, ukimubwira ngo pore, ukimubwira ngo rema, ukimubwira ngo shishikara, ukimubwira ngo na. Uravyumva? Pasteur, uyu munsi umubu wangonza. Pasteur, uyu munsi nahuza ya buse. Abo bama bameze nk'umuntu ari ku nderuzo bariko baratwara muri urgence. Ntibarava igituma bakikurondera we pasteur nuko bizera ko Imana ibaho. Ariko bo ils sont toujours abattus. Birababaje namarushwa, abantu barabonye invitation ko zasohotse, abantu barabonye musohokana hamwe, ubugiye kwijana wenyene, abantu bose barakubaza ngo urubanza ni ryari, bamwe uratiya no kubabwira ko vyaheze, uracapanga ingene uzobivuga, abandi ngo ntibiraba, abandi gute na gute, abandi uku, ariko kandi hamwe n'ivyo ntuve mu kwizera. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Reka nababwire abantu b'Imana, uku kwizera k'ubuzima bwa misi yose Yesu yarakuvuze ko. Agerageza kwigisha abantu mu gice cya 6 ca Matayo, agerageza kwigisha abantu ingene bagomba kwizera Imana kubw'ubuzima bwabo. Arababwira ngo nimurabe inyoni zo mu kirere, ntizihora zibiba, ntizihora zirima, ntizifise amakontra, ariko raba ndazibeshaho jewe Imana. Haleluya. Yesu agerageza kwerekana ati hamwe no kwihagara, hamwe n'uruhagarara rw'ubuzima, hamwe na inquiétude ufise nyinshi mu buzima, ngo ejo hanje hasa gute, nta muntu n'umwe ku bwa inquiétude nyinshi yiyongereje ko n'imetero canke n'iminota do plus yo kubaho ku kiringo ciwe co kubaho, ngo kubera afise uruhagarara rwinshi. Yesu agerageza kwigisha abantu yuko badakwiye guhagarika umutima kubw'ubuzima bwabo, yuko badakwiye guhagarika umutima kubw'ibihinduka byo mu buzima bwabo, afatiye ku karorero k'inyoni zifise ubwiza, zifungura zidakora, kugira ngo yigishe abantu yuko Imana iritwararitse ubuzima bwawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Uku kwizera ni ukwizera kudushoboza kubandanya gukora ivy'Imana iriko iratubwira gukora, tutarinze kuraba kuri situation zacu mbi zidukikuje. Uku kwizera ni ukwizera kugushoboza n'igihe abantu baguhevye, hariho abantu bapfishije, hariho abantu bahomvye mu kazi, hariho abantu bariko barirukana ku kazi, hariho abantu ibintu bimeze nabi. Reka ndakubwire ngo ubuzima bufise ibintu byinshi bihora bihinduka tutametriza, ariko umuntu w'ukwizera byose arabicamo. Ijambo ry'Imana nararyanditse mu ndwi yahera muri Zaburi 125 ku murongo wa mbere, haravuga ngo abizigira Uhoraho bameze nk'umusozi Sinayi, abo onya ntibashobora kunyiganyizwa. Iyo bavuze umusozi kutanyiganyizwa kwabo, bisobanura ngo hashobora kubaho ama evenement akanyiganyiza ibindi bintu byose, ariko ijya misozi mubona ihagaze ngaha muri Bujumbura rirare, ijya ifise stabilite ituma uko ibintu bihinduka mu buzima yo itava mu kibanza cayo, kuko irashinzwe neza. Rero abizigira Uhoraho tumeze nk'umusozi
naho ibintu byonyiganyizwa hariho ibintu bitakiduhenura kuko dufise ukwizera. Ushobora kuba warahomvye mu kazi. Abandi bantu iyo bahomvye mu kazi bamwe baranatuburura, abandi bakiyahura. Aho ngenda kubwira ngo nimbura umuntu w'Imana, nimbura umuntu wo kwizera, ngenda kubwira ngo ushobora kuba warahomvye, ushobora kuba icari kigutunze gihejeje kugara imiryango, ariko ndaje kukubwira ngo uku kwizera ndiko ndakubarira ni kwa kwizera kugutuma naho imiryango y'akazi yugaye, muri wowe wumva neza udakekeranya, muri wowe indirimbo itabura mu kanwa kawe, ukavuga uti igihe bibaye uku Imana igiye kunyereka mu yindi nzira. Imana warakoze kungaburira uciye muri ijya kontra, ndagushimira iyindi nzira nshasha ugiye guca imbere yanje, kuko imiryango yahajya ko yugaye siko imiryango y'ijuru yugaye, ariko Mana ndakwizeye kuzokwitwararika ubuzima bwanje. Uko kwizera uzomenya yuko ugufise bivanye n'ingene wifata mu bihe bigoye. Uko kwizera ntushobora gutrisha, uramenya ko ugufise cyangwa kutagufise, mbega wumva ufitiye confiance Imana kuvyerekeye n'ejo hawe. Ikidutuma tutaririmba, ikidutuma dutakaza umunezero, nuko haba hari ibintu mu buzima biriko biradutera ubwoba, nuko hari ivyahindutse, nuko hari ivyapfuye, nuko hari ivyononekaye. Ariko kandi umuntu afise ukwizera no mu vyononekara we bazoshishikara kwitega Imana, avuga ati ivyo byose vyononekaye ariko iyanje ntiyononekaye, igiye kungirira neza. Ubwo niko rugezo rwo kwizera mu mibereho yacu ya misi yose Imana igomba kugeza ko umuntu wese ari muri kino kibanza, aho jewe na wewe tutari affecte, naho bitoreka kutwafekta, ariko ntibinkora ko ku rugezo rwo kundestabiliza. Birankora ko kuko ndi umuntu, ariko hari kindi mu mutima wanje gituma ntahenuka, kandi indirimbo yanje igashishikara, kandi gukorera Imana kwanje gushishikara. Uku niko kwizera Stefano yari afise. Bantu b'Imana, ndagomba ndiko ndagenda mu mwanya wo kurangiza mutahura iki kintu. Ntushobora gukorera Imana, ntushobora kugenda muri urugendo rwo muri iyi si itari stable, ishushe, irimo ibibazo byinshi, Satani akora ibikorwa byinshi bibi. Ntushobora kubaho muri iyi si ngo uyikoreremwo uyibemwo udafise ukwizera. Ikidutuma tubona mu buzima bwawe yuko uri umuntu uri constant. Hariho abantu benshi ngaha muri mwege muca mu bintu bitandukanye, ariko mugashishikara muri wa murimo, mugashishikara muri ya nyota, mugashishikara muri kwa gukunda Imana. Ikigutuma ibikubabaza bitaguhenura nuko mu buzima bwawe hariho kwizera. Ndavuze ngo Imana yongera ukwizera ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ndavuze ngo Imana ikuze ukwizera kwacu shengero ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ukwizera ni moteur, ukwizera ni nka essence y'ubuzima bw'umuntu. Ntushobora kubaho muri ubu buzima uri mu munezero n'amahoro utari umuntu yizera. Nico gituma abigishwa bategerezwa kwigisha abantu babo, bakababwira ngo ubwami bw'Imana muzobushikamwo, kandi nibisobanura ko mutazoca mu marushwa. Uko amarushwa ahari, uravyumva, ukwizera kwayo niko kuzobasha kurengana mugashika mu bwami bw'Imana muciye mu marushwa menshi. Mu yandi majambo, munesheje amarushwa menshi kuko mufise ukwizera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Turakeneye abagabo n'abagore b'ukwizera. Turakeneye abantu bafise ukwizera. Turakeneye abantu bakuze mu kwizera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukwizera kuva mu kumva, kandi kumva amajambo ya Kristo. Ukwizera ni gupfa mu kumva ibintu biri positive vyiza. Ukwizera kuba créé gusa no kumva ijambo rya Kristo. Igihe wumva intahe, igihe wumva amajambo y'Imana, igihe usoma ijambo ry'Imana, igihe uri yo contact n'Imana, kimwe presence y'Imana itwandukiza, presence y'Imana itwandukiza ukwizera. Presence y'Imana itwongera kwizera. Haleluya, haleluya, amina. Nico gituma
ijambo ry'Imana iyo rivuga ku kwizera ntiritwereka gusa ko ari igikorwa Imana ikora, ariko urugezo rwo gukura mu kwizera ni responsabilité yanje nawe. Ikibazo nshaka kubaza uno munsi muri kino gitondo, mbega ukwizera kwawe kuko kurakura? Mbega urugezo rwawe rwo kwizigira Imana ruko rurakura cyangwa yuko birasubira inyuma? Uri muri babandi bariko baragaruka ku ma metode ya kera yo mu isi bahevye ya manipulation na tricherie, kubera babona yuko ivyo kwizera bitamarsha, ukabugarutse ku byo wadashwe, kuko umenga ukwizera ni kuri ko kuracamwo, ukavuga ngo ngo gashango naho dukirijwe ngo ukiza ngo sukubibono, ugatangagaruka kuri ayo mateori n'imigani yo Paulo yita imigani y'abakecuru, aho usubira kuza kubakira ubuzima bwawe mu ma precepte ya kera, ukaba uri kurava mu kwizera. Nico gituma ijambo ry'Imana ryigisha abantu, ukavuga ngo abantu bashishikara, ugomba gushishikara mu kwizera. Ukwizera si kumwe wagira ejo igihe wasengera mwene wanya agwaye agakira, hama ngo ngo jengo kera hari abantu bikonjiga wopasi. Ngo jengo kera nari umuntu ukwizera. Gujewe ko agwaye bose narabasengera. None habaye iki? Habaye iki? Usigaye wiyubaka muri gloire iri passé. Igihe Imana ivuga yuko tuva mu bwiza tuja mu bundi. Ntituri abantu bakwiye guhamagara gusa canke kubakira ku vyiza twabonye Imana idukorera muri kahise, nkuko umenga Imana yarahagaritse gukorana na twebwe. Iracakorana nawe, ariko icabuze asanga muri kahise warayibonye. Reka n'ubushishikare kuyibona uhagaze mu kwizera, ushishikaye mu kwizera, kuko kwizera ni kukogwa rimwe gusa canke tukuba muri mare. Kwizera ni style de vie. Ndafise ama projet nsengera niyumvira kandi ntafitiye ibyankenerwa byose, ariko kuko uko nabonye Imana yanje ndazi ko izobikora, kuko ndizera. Ntushobora kubandanyura urugendo muntu w'Imana ukwizera kwawe kudashishikaye gukura. Nico gituma ndagomba kukubaza ndangiza, ukwizera kwawe kuri hehe? Nico gituma ijambo ryabajije ngo mbega umwana w'umuntu igihe azogarukira azosanga ukwizera ko kiriho mu isi. Mbega uracizera? Mbega uracibona mu rugezo rw'abantu bizera? Uri mu gitigiri c'abizera? Mbega umeze nka Stefano urizera? Haleluya, haleluya, haleluya. 2 Timothée ndayirangirije ko verset chapitre 4 verset 7, aho Paulo avuga gutya. Abe Timothée wa kabiri igice ca 4 ku murongo w'indwi, Paulo ararangiza avuga ngo j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ninde yabonye umurongo muri Bibiliya? Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. J'ai combattu le bon combat. Uravyumva? J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nashwanye intambara nziza, narangije urugendo rwanje, narazigamye ukwizera. Ndasenga ngo ku iherezo ry'ubuzima bwawe uzuvuge ngo intambara zose zatumbereye inzu yanje zose narazigwanye. Kigira kabiri, urugendo rwanje Imana yampaye rwo kubaho rwose nararurangije. Ikigira gatatu, narazigamye muri ivyo byose, narazigamye kwizera. Hariho igihe mu buzima duca mu ntambara nyinshi, ariko twamara guca mu ntambara zinshi ugasanga dusigaye dufise abakristo bakomeretse, abakristo batsitaye, abakristo bakomerekejwe n'ivyo baciyemo. Zimwe mu ntambara zacu harimo gupfisha, zimwe mu ntambara zacu harimo kugwara, zimwe mu ntambara zacu hariho gutabwa, zimwe mu ntambara zacu hariho kudatahurwa, zimwe mu ntambara zacu hariho guhebwa, zimwe mu ntambara zacu hariho inzara, zimwe mu ntambara zacu hariho kudatahurwa n'ibindi byose, zimwe mu ntambara zacu zituza ko hariho ibintu kudacamo uko twabishaka. Ariko hamwe n'izo ntambara zose ziza, ndagomba uzorangiza ubuzima uvuga ngo naragwanye intambara zanje zose. Hari igihe natewe n'inzara, hari igihe natakaje akazi, hari igihe nabuze ibi, hari igihe ibi byagenze uko, hari igihe ibi bitakoretse, ariko muri ivyo bintu byose narabinesheje. Muntu w'Imana, hariho abantu dufise basigaye ku rubuga rw'intambara, aho umenga imivyimba yabo yaraharyamye, kuko igihe wari mu ntambara z'ubuzima zimwe zaraje ziragukomeretse. Niho dusanga abakristo bavuga ngo shango mimi ngo bari nikwaza,
hari umuntu yambaye kubivuza ibyo bintu uvuga mu Kiswahili. Muniache niseme kwa Kiswahili. Pastor barinikwaza sana. Barinikwaza. Reka ndakubwirega muntu w'Imana. Ego baragutsitaje. Ariko sindiko ndakuexhorta gucererwa muri iryo korosi ry'abagutsitaje. Ariko nimba iyo ntambara yaraje mu buzima bw'abantu bakakuvuga bakagutsitaza, erega va aho hantu, va muri ico kinogo, va muri ako kaburi, kuko ifilme yawe nyirizinga. Bari kukwaza, shimama, uravyumva? Jitengeneze, endelea. Iyo ni ntambara yakuje ko aho wavuzwe, iyo ni ntambara yakuje ko aho ibintu byose umenga byaraguheze ko. Ariko Paul yavuze ngo j'ai combattu le bon combat. Intambara nziza ni iyihe? Ni igihe ibyo byose biza kungwanya, ndabigwanya mu kwizera. Nkavuga ngo enterrement yanje si uyu munsi. Nababaye, bamvuze, ariko ndahagurutse. Nimba Imana imbwira kubabarira, ngiye kubabarira. Nimba Imana imbwira kubagirira neza, ngiye kubagirira neza. Ici Imana cyose imbwira gukorera iyo situation, ngiye kugikora kuko ndizera. Bantu b'Imana, mugomba kurangiza umuvuduko wanyu. Hari ikintu munkundira abatlete. Iyo mbonye abatlete bariko barirukanka muri competition, hari abahora bantera isoni bajya biruka amametero menshi cyane. Hari abahora bantera ikigongwe ugasanga baramuri ituru baramudubuye. Birukanse ni kuvuga ngo uwa mbere yatevye aramushikira aramudubura. Ukabona igihe turiko turambara amamedaye abandi baheje guserebra, ukabona wa wundi aracabandanya. Kuko kimwe mu bintu azi, naho yobu wanyuma arazi ko ategerezwa guheza course yiyo. Uburyo yarezwe nubona bagusize ngo bageze hari ngo simbu wa mbere simbu wa gatatu kwacu bivamo. Dufise abantu benshi bama babivamwo kuko abandi babasize. Ariko iyo uri umuntu wo kwizera urashishikara mpakuheza, kuko kimwe mu muhamagaro wawe guheza biri mu bintu usabwa. Haleluya, haleluya. Ndashaka kuvuga ikintu ndangiza kuri uku kwizera gikomeye. Uku kwizera kutubamwo, uku kwizera nukwindani. Mwana nk'ubu numva nk'uko pe ariko aravuza ko kantu, wewe gubiza ngaho nyene, gubiza kuri noti. Uravyumva? Ngenda bahe examen kugira ngo uvyumve neza. Barira indirimbo imwe uzi Imana wewe, hari imwe uzi. Iyi ubu abantu benshi ntibazi ko bakunda. Ndashaka rero iyi ndirimbo uyiririmbe kuri ijya note ariko arakuvugiriza. Vuza yumve neza. ubu abantu benshi ntibazi kwavuga, ubu abantu benshi ntibazi kwabakunda. Negereye intebe yawe, zanye ibimazi by'amashimwe uririmba. Ndimana nabonye atari wewe. Ntabyo mwumvise wewe. Ico nshaka kuvuga ni iki? Nshaka kuvuga aba bose baririmbye ntibagendeye muri iyi game uyu muntu arimo. Nukuvuga ngo suko piano iri kiravuga baca baririmba. Ugutwi kwanje gutegeza kuba gufise lecture yaho ari karavugiriza. Bashaka kuduga note gatoya. Urumva nk'ubu yaduze. Uravyumva? Sasa rero nta yindi mana nabonye atari wewe. Shaka uduge kandi gatoya.
nta yindi mana nabonye ni ukuvuga ngo muranyumva ndafise oreille musicale, sinshobora kuririmba hanze ya note, uko ivugijwe niko njako, sinshobora kuririmba wumve ngo ndi mwiswata kuko gutwi ndagufise, ariko bajya batanguye kuririmba ntako bafise, uravyumva? naho nababwira ngo basubiremo musanga baswase ni pimba, uravyumva? bisobanura iki abantu b'Imana? ndashaka kuvuga ngo ukwizera, hari igihe Kevin aba ariko araririmba agashaka gukomanda indirimbo ikurikira, agaca abwira Felicien, hajya mubona ahindukira, hari igihe amubwira titre y'indirimbo caka muya ngo do do, urumva? amusinya yuko wewe wacaronka ya ndirimbo ahivugirizwa, kuko indirimbo ntibapfa aho bayivugirije. ashobora kuyivugiriza muri gamu itariyo, ikaremera abaririmbyi, ikabamena ijwi kuko iri hejuru canke iri hasi. nuvuga ngo indirimbo yose irafise ahivugirizwa, kandi niyo aduze uyaririmba aramenya ko aduze. ariko ubuzima bwacu aho butandukaniye nuko mu buzima si twe dukomanda ama circonstance ngo do re tuvyuka mu gatondo amagrenade ariko araturika, tuvyuka mu gatondo akajagari kabaye, si twe twagize komande y'iyo note, ariko vyahindutse. ariko kandi umuntu w'ukwizera iyo bihejeje guhinduka ategeza kuba capable yo gushira ubuzima bwiwe kuri note ibintu bigiyeko, kuko si twe tuyikomanda, ama circonstance ntituyakontrole. nico gituma hari umunsi uvyuka ibintu bimeze nabi, ariko iyo uri umuntu wo kwizera, uko bivyutse bisa kose uraza kwiinscriva ku kirere gishasha kije, kuko Imana yaraguhaye kwizera. uraza kuvuga uti Imana indirimbo sije nagusavye kuyitera, ariko ushize muri do, nanje ubuzima bwanje buragiye muri do. uko niko kwizera kudushoboza kunaviga muri circonstance uko zisa kose, uko Imana yavugije ibintu canke uko isi ivugije ibintu. hama umuntu w'Imana agashishikara. ndarangije mvuga ngo peu importe saison Uburundi burimo, shishikara kwizera. navuze ngo peu importe situation igihugu kirimo, kubijanye n'ubuzima bwawe, shishikara kwizera Imana.